Ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndabifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'umunezero muri mwe mwera. Yohana igice cya 16 umurongo w'indwi haravuga ngo ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira icyo kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwica ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Yasezeranye Yesu arashitsa, ntabwo ari umuntu ngo abeshe. Yavuze ngo azomurungika, agiye kandi yarabikoze, yaramurungitse, yaraje. Niyo mpamvu iyo aje ku buzima bwacu, iyo adushitseko, iyo atujeko, ashobora gukora ivyo agomba vyose atatugishije inama. Ntabwo abikora kubera twabishatse, ariko abikora kuko Imana ariko ibishaka ku buzima bwacu. Muri Ezekieli igice cya 3 umurongo wa 12 haravuga ngo maze mpemu aranterura, numva inyuma yanje ijwi rihinda cyane rivuga ngo ubwiza bw'Uhoraho bushemagizwe ahantu hiwe. Haleluya! Mpemu yera arashobora guterura umuntu, arashobora kumutwara mu kindi kibanza, atari uko uwo muntu abishatse canke abisavye, ari uko gusa wenyene abishaka. Mpemu yera abikora kuko data yabitegetse ko bikoreka ku buzima bwawe. Mpemu yera akaca abikora. Mwibuke ivyakozwe n'intumwa igice 8 umurongo wa 39. Bavuye mu mazi, Mpemu w'umwami Imana ajana Filipo, inkone ntiyasubira kumubona. Haleluya! Kuko yashishikaye kugenda inezerewe. Mpemu w'Imana aterura Filipo aramujana, inkone ntiyasubira kumubona. Ndakwifuriza uno munsi umwemerere aguterura kujane ahagomba data, agukoreshe ivyo data agomba, agushire mu kibanza data agushakamo, aguhuze n'abantu data ashaka ko muhura, agukoreshe ivyo data yateguye kera mu buzima bwawe. Ntihagire ikintu na kimwe kiguhungabanya muri iyi nzira y'agakiza, ko muri kumwe na Mpemu yera, akaba ari muri wewe, bigatuma waravutse ubwa kabiri, akaba kuje ko umwemerere akujane iyo agomba, kuko we arabishoboye. Iyo data yategetse kuba, iyo data yategetse ko ugendera, aho data yavuze yuko ugomba gukorera imirimo, reka abikore kuko n'umwizigirwa. Mwemerere no munsi Mpemu yera akujane ahagomba, aguhuze nabo agomba data, agukoresha ivyo data agomba, kandi umupere umwumvira, kuko ni wabikora uko uraza kubona ubwiza bw'Imana. Ndakwifuriza umunsi mwiza wo guterurwa na Mpemu yera akujana mu kibanza no mu bantu no mu bintu data akugomba ko, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.